Je nagomba gushaka kuja ngo DJ Paul yavutse. Burya umuntu ashobora kuburindira umuntu. Ariko umuntu yaburi windero ni vyiza ko avuga ukuri. Singomba kumuburindira ariko ngomba ndamubwiza ukuri. Ahagarike kwivanga mu bintu atazi. Sivyo ahagarike kwivanga mu bintu atazi kuko jewe yasanze ndirimba kandi yasanze ndi kwizina. Sivyo yaje guprofita izina ryanje. Mwese mwamumenye DJ Paul kubera jewe. Sawa ndimwari mumuzi aufete. Sivyo iki naco gikurikiya muri uyo mwanya nyene ico kintu kubyo cyabaye. Ingene je nahuye na AMIR Pro ntibabizi na gatoya. Sawa kandi ndicatumye je nawe tumera kujya ntibabizi na gatoya. Hari jambo yagize commentaire musa avuga ngo inguvu nakoresheje mu kuja kuburanya uwahoze ari manager wanje ngo barizo nkoresha kuja gufukama nibazigera bambona je mbaye mucakara ijambo yivugiye wenyene ngo azonkorera ko kubujya atamuntu umwe azosura kumva izina ryanje canke ngo yongere kumenya ku butaka bw'u Burundi ko nigeze kubaho gere iryo jambo ryamucomotse mu AMIR Pro ivyo bintu Paul ntavyo yarazi bagwana inzira zose kugira ngo simpagarare bagwana inzira zose kugira ngo ngwe bagwana inzira zose kugira ngo irika Imana yo nyene kuba nkihagaze no mushukura na interview niko Imana yabitegetse bibi natosubira kuvuga ngo je nitwari ndasabye n'abafani banje ho bari irya mvugo yo kumva ko je ari je nitwariye AMIR Pro ntago ari je namwitwariye sur tape niwe yanyitwariye kuko imvo yo yashaka ko mfungwa sivyo ashaka kuja mu gasho ya ntiyitayeho imitwe iri nyuma yanje ntiyitaye abana pisi batagira abavye bari nyuma yanje ntiyitaye buri kimwe umva ntiyitaye abana banje umva ivyo byose yabikoze kugira ngo ashobore kumbabaza. Oh yes, my people. Oh, my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, ni Mr. Radio. Ndakubwira I'm back again. Anagatse rero hamwe ndakubwira vyinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona update in news. Yes, ni muri cha kiganiro tubabwiza ukuri show cha kiganiro kiguha akaryo keza kumenya makuru y'abastari ko kumenya makuru y'ivyamamare. Uno munsi rero novuga yuko nakiriye umwe mu barimvyi bakomeye cyane muri industry ya music plus 257 umuririmbyi novuga yuko afise izina riremereye mu muziki wa kabiri gatano indwi ngo data upon this. Now wait, welcome brother. Thanks boss. Uko fresh ndameze neza kiri gute musaza? Kirimwe abagabo, kirimwe abagore, kirimwe abana, kirimwe inkumi misore umva bose mva turakwiye. Wagwana bisigura ko kimeze neza kabisa. Ajemba nkundo tuntu twiwe MP data no umuntu akunda kuzana utujambo twudu creation. Kirimwe abagabo, kirimwe abagore, kirimwe abana. Ya bisigura ko twese turi mu bumwe. Umeze neza ariko musaza. Ni bonda aho ndashima bro. Ati ubumwe, amahoro, amajambe ata ahara amahoro n'umuhoro urangwa sivyo none musaza. Ebana asinakubwira ngo uraberewe kumuririmbyi kubegwa ni abari ibintu vyiwe musaza ndabizi. Thanks boss kabisa. Ndamukiza akunzi wa Loy TV gusa bambwira ati nawai wagwa ndibaza nako nyene nashaka man cameraman wamwumvise ati nawe MB. Ebana imisi myinshi musaza ndahara ariko twahirukana muri mu mwaka uheze urumva ko abari myinshi bya atari urumva yuko ibintu abari byinshi byo kuyaga ko uno munsi novuga yuko afite indirimbo ziri hit indirimbo novuga yuko zimeze neza cyane ariko imbere ko tuyaga kuri ivyo twahirukana mu mwaka wese reka tubanze tuyage kwaza MB uno mwaka uri kuragenda gute kuri MB? Bo uno mwaka uri kuragenda neza kubera ko no mwaka w'imigisha no mwaka w'ibibazo no mwaka w'inyishu no mwaka wa byose samandari shatse kuvuga ikintu umwaka w'inyishu n'umwaka w'ibibazo n'umwaka wo kwimbura n'umwaka w'umugisha muga nta myaka iri mwawe wambise ko nayisimvye byose bica bingana zero rero nibingana zero. Shatse kuvuga ikintu kuvuga ko n'umwaka w'umuhezagiro kubera ko tuba twaraciye mu myako n'umwaka w'inyishu kubera ko tuba twaraciye mu kibazo niko nashatse kubivuga. Urumva inyishu iza kubera habaye ikibazo ikibazo kiza kubera hazoba inyishu ya wagwana data upon this. Ni Mr. Omalokwe let's go man. Omalokwe oh my fake friend. Now why ni indirimbo nyinshi indirimbo yitwa Malokwe
indirimbo navuga yuko imaze imyinshi atari myinshi kuri YouTube channel. Afise n'indirimbo yise nkirigita. Afise n'indirimbo shasha, indirimbo yise Iswingi. Mbega Iswingi ni iki? Cameraman, Iswingi ni iki musaza? Aradusigurira niyo mpamvu twamuronde navuga yuko n'indirimbo navuga yuko irikira bikola fresh, ariko n'indirimbo itasohokanye video, n'indirimbo yasohotse ari lyrics. Araza kutubwira impamvu. MB tuanze kwanza tuyaye ku ndirimbo nkirigita. Man, big up sana man. Thanks sana bro. Sasa MB Data ndemeza yuko ari mu baririmbyi navuga yuko mu Burundi bazi kwandika fresh. Murakoze cyane, nanje ndabishimira Imana. Kubwawe ubona uri wakanga? Kubwanje nta kibanza no kwiha kubera ko mu muziki nta mwama arimwo, nta mutarimwo, kubera ko uko bukeye kira muntu azavyuka nibyiwe, kira muntu umva ashoboye ku mwanya wiwe kandi mu gihe ciwe. Ariko MB Data hari umuntu uvuga yuko abavuga ati jewe ebana ndabafise man. Ndabesha cameraman avuga ati jewe je ndatwika everyday #1. Bo kira muntu wese utegezwa kuba proud of you, kuko ikintu cyose ubishaka gukora utegezwa kumva ati jewe kubwanje ndagishoboye kugikora, mugabo guca ugomba kwerekana kumenga urashoboye gusumba abandi aho bawihenze cyangwa ahubwo aranga nibikorwa to. Bakuzi ba TV navuga ati mba nkunda amajambo yiwe, umvise ako kantu kasubirire mu MV. Boshatse kuvuga ati umuntu wenyene kubwiwe niwe abazi neza yuko ashoboye kandi akabikora mu bikorwa, mugabo ujya muntu abivuga akishira hejuru agomba kwerekana kumenga asumba abandi. Nukuvuga ko aba ari muto cyane gusumba abandi bahoze, kubera ko abacecetse, kubera ko bazi ico babitse. Ego kabisa, urumva yuko kwishira hejuru si yo flash. MB Data avuga ati jewe ebana ndi jewe nka jewe nyene tu, ati ntabyo kwishira hejuru, ivyo nkora gusa biragaragaza ico ndi bikashira aho nkwiye kuja kabisa. Data Pondis na we MB kwereka indirimbo yawe soye itagira video mzee. Bona iso itagira video kubera ko yategetse gusoka itagira video, kuko igisoka ifise video namwe ari kumbaza impamvu nayisoye na video, kubera yuko nayisoye ata video igira, ko yategetse gusoka ata video igira, kuko ndazifise ari nyinshi. Ndazifise ari nyinshi, urumva byabaye ngombwa ko tumanza kwanza kubaha kugira ngo tubategure burya, kugira ngo umwana umuhereze ibigumye umuhera kuvyorosha. Nico gituma nanje sinaje kubarambira, ndamanje kubaha kwanza agakoka gakanye kugira ngo ndabazanira amapule. Bisigura yuko ari imponjo Iswingi. Wabanje kubashira mu Iswingi kugira ngo bamenye ingene baswingara, hama tubahereze ibyabo bashaka kwakira. Cameraman waraswingara ega msaza, yashatse kuguswingalika kugira ngo agukubite ibi pule. Sasa n'indirimbo navuga yuko imaze ko iminsi ndwi yonyene, n'indirimbo imaze indwi imwe yonyene kuri YouTube channel ya MB Data. N'indirimbo navuga yuko yise Iswingi imaze indwi zibiri zonyene kuri YouTube channel ya MB Data. Indirimbo navuga yuko irikira bikola fresh, ugiye kuraba n'indirimbo irimo amajambo meza, n'indirimbo ugiye kuraba na bamwe mu baririmbyi bakomeye cyane gamwe gucacu cy'u Burundi bagize challenge. Biga kijya kintu kuri we kivuga iki musaza? Yo kijya kintu kivuze ikintu gikomeye cyagaragaje urukundo kabisa na cyane man. Ubumwe mu bikorwa nivyo bizana n'amajambere kandi bikazana no kugurura inzira zose ziba zugaye, kubera ko muri twebwe ntitwumvikane twahuza kandi tugahana support. Hari inzira nene tuzobora, hari n'intambwe ndende tuzotera kandi ikagaragaza abo turiho. Kabisa ni na MB Data navuga yuko yagaragaje ko yashimishijwe na kamwe mu ka video ka Big Faria cyangwa se mu Guy Desire, aho ubona yuko wacyugashe no kuri YouTube channel yawe, bigaragaza yuko wanezerewe no kubona umurindi nka Big Fizo akora challenge ku ndirimbo yawe, bigaragaza urukundo pe. Mbega nakaye kajambo no mwanya wobwira Big Faria? Bo arabizi ko ndamwemera, arabizi ko ndamwubaha n'umuntu wanje kandi arampanura, nanje bishitse kampeza kanya tora tuyaga. Ivyo ni bintu bo novuga ko ari umuntu wanje, nanje ndi umuntu wiwe. Ariko hari ikintu cyambere navuga yuko ukibona ijya video umunsi wa mbere, niki kintu cyambere cyaje mu mutwe musa? Bo ikintu cyambere cyaje mu mutwe cyambere namaze kwapurika kwanza, natango kwanza kuvuga ati wow, uru niko rukundo, niko tukwiye kuba. Yani nk'inyigisho kuri je yatumye ati kumbe nimba umukuru atweretse iki kintu twebwe bato dutegeza gukora iki kabisa. Ko bavuga ati umwe ruvi bukuru ugakwira hose, sivyo? Kandi novuga yuko iyo ugize ikintu ukora uri umuntu mukuru, batoya bawe novuga yuko bagera ikirenge mu cawe. Bisigura yuko urukundo Big Faria yerekanye ku ndirimbo shasha ya MB Data, indirimbo imaze ko indwi imwe kuri YouTube channel yiwe. Nibaze yuko yashatse kwereka abaririmbyi ko
hakenewe one love kugira ngo tuduze umuziki wacu umuziki wa 257 mbega kurande gwa MB indirimbo ubona iri kirakirwa gute bro indirimbo iri ko yakirwa neza cyane indirimbo iko yakirwa neza cyane kuko feedback ndazumva impande zose ku mwanya wose kwera ko bituma ntahura neza yuko ntatamba nirorera kandi babarundi nyene babandi nyene basanzwe bashigikira bya bikorwa byanje impande zose basanzwe bariko bakira ibyo mba ndabazaniye feedback nkunze gukunda kundirimba yicanke indirimbo ijya shasha ni ya mbere yonyene ya mbere feedback ya mbere ni ya Big Fizzo kabisa Farias big up sana bro hama ko kijya cyagaragaje neza yuko nakoze ikorwa ciza kandi so kuvuga ko ibindi byose ndabikora bitari byiza mugabo hari igikorwa ushoye gukora igakora ku mutima w'umuntu feedback nikijya ukora ikintu kigakora ku mutima umuntu akavuga ati ebana salute kabisa kabisa mbega byarashitse ukabona ijya video ukandikira Big Farias message nubwo ati mzee ya ntibyari ngombwa ko ndabyandika Jehova wankomye musaza ya ntibyari ngombwa ko ndamwandikira ariko byabaye ngombwa ko ndayiposta kugira ngo abantu babone nanje uburyo nishimiye urukundo bwiwe uburyo nishimiye ubufasha bwiwe hama kuyaga ko dusanzwe tuyagura umva ntibyari ngombwa cyane baturakoze kubakoze ahubwo wereka abandi ati kuko wari we yabikoze mani muhezagire kabisa abisigura yuko impamvu wa postinze ijya video kuri TV yawe kwari kugira ngo wereke abasanzwe bagukurikirana ico Big Farias ko hari ubumwe big support bro ni ikintu ciza cyane musaza sinzi yuko ugitahura ko ndagitahura kuko abafana bahura barira nta rukundo cyatumye ndagitahura nje gituma nashize no kuri YouTube kabisa agese uno munsi novuge ko ari indirimbo iri kirabikora fresh sana ambega MB data ariteguye kuduha clip yayo canke ni kujyanye ne hajya bose sho kuvuga ibintu ntarakora kandi sho kuvuga ibintu bitarashika ko biba nimba video izosohoka muzoyibona idasohotse naho muzobona iyindi ngoma aha yamaze kukubwira umunyabwenge ucukuramo ikintu ati indirimbo nimba izoza azoza clip yayo uzobibona nimba utazoyibona naho uzobona iyindi ngoma new song MB data rero ikintu ndamukundira ntigera duta hasi musaza ariko abafana uba kumenga umuntu mu ibintu imisi yose biryosha harambirwa ari kurambirwa ariko waryohewe washishikara kuryoherwa ari umuntu acavuga ati ngo zurabe ngo dukubite yagoma kataryosha bo kiretse ubishatse kuvuga ati ngo bitaryoshe ifu mubireka abantu bakavuga ati yaragiye ntakibaho kabisa MB navuga yuko rero ikintu ushaka tuyaga ko uno munsi cyane mbere ko tuva ku ndirimbo yawe ndashaka ko tubanza kuyaga ku kintu cyiswe urukundo muri industry kuko navuga yuko ni ikintu kimaze imisi kivugisha abantu benshi amajambo hirya no hino kujana abantu bamwe hariya ni kubera ubugenzi ni kubera iki ndashaka ko tuyaga nk'umuririmbyi navuga yuko ufite izina rikomeye muri industry mbega kuri wewe urukundo uno munsi muri industry ya music cyangwa se hagati y'abaririmbyi MB data uno munsi arubona gute bro bo uko ndarubona mbona kumenga biriko biraza ko mvuze biriko biraza kuko ibya kera sibyo by'ubu kubera ko ibya kahise n'ibishoboye kungana n'ibyakubu kubera ko ibibizana biba bifite isura yabyo ko n'ibya kahise biba bifite isura yabyo cyane mvuga ko ibyerekeye n'urukundo kubwanje je nka je ubwanje nka MB nka jewe uko ndabibona mbona biriko biraza bukebuka ariko ntaho birava biriko biraza bukebuka ariko ntaho birava kuko kugira ngo haboneke inshami nuko amanza kubimizi mu gihe habonetse umuzi haboneka n'itsina y'igiti hamakaboneka amashami abisigura yuko mu rukundo rwa industry ya music turacari munsi y'umuzi imizi ntiriyubaka kugira ngo igiti kiduge kugira ngo intu ziduge ariko yumva ko hari kibazo aho nyene ushaka ko tuyaga avuze ati bakuzi ba TV munyumvirize neza ati kugira habeho igiti nuko habanza kubaho imizi hama imizi bayeho hakaba itsina y'igiti hapana igitsina navuze itsina y'igiti nabivuze gute kamera bari nabivuze ati igitsina c'igiti ariko urumva ntikibaho ni itsina y'igiti hama hamaze kubaho itsina y'igiti hagati habaho amashami ariko biriko biraza ariko ntaho birava ushatse kuvuga iki ntaho birava bisigora ushatse kuvuga ko kuko byinshi birafise kwa biri mu majambo mugabo bitaratangura kwa aplikwa ngo bikogwe kuko kira muntu sarira urukundo muri industry urukundo mugabo ubwo rukundo kiba gihari no kugira ngo gwaplikwe rukogwe kandi bihabe ariko biravuga yuko no hagati yanyu ubwanya baririmbye no kugira ngo mukorane amakolabo mubanza kuraba
my friend mutaraba talent y'umuntu bo je ivyo ntavyo ndaba kubera ko je nkorana n'umuntu ari wese ko sifi gusa kupfa ku mico nshatse kumpereza to ico ndakurondera ko mbashaka gusa kuvuga ati nimba indirimbo ndayikoze ntakarasho kunkorera ku ndirimbo asho kugenda uku hagenda gutya uko nimba twasho je no sho kuba ati ndakene mu ndirimbo yanje nkore ikintu kanako kanka kukinkorera ça veut dire afise izindi mpamvu za gutumigira ko ikintu cikamye kikunde kutwica twebwe abana abantu ndukunze kwakira oya dukunze kwakira ego buri gihe ego gusa kuvuga dusaba ikintu aho nyene cyo tukibona no kirabuzima bwose buri hard ubuzima bwose buraruhije kandi usanzwe bugoye rero nico gituma rero biba bikenewe yuko wakira inyishu ivuye kuri mugenza kuko arafise kukwankira kubera ko afise indi project arafise kuvuga ego bivanye n'impamvu akakubwira ati ego me bivanye nuko bavuga ati vy'ukuri hari impamvu ushaka gukora iki kintu kubera ego Mwisa kuvuga ngo abayanse kubera ko yanse kwa yagize hari nabanka kubwo kwanka kubwo kuvuga ati sishaka kuyikwanca imbere sishaka kuyikwagira ibintu nk'ibyo mugabo je mbanzi yuko mu gihe mvuze ati muri akanya sishoye gukora collabo sishoye kugira iki nuko mbanza ati ndafise ibikorwa byishima ngomba ko nukuvuga ndagusigurira kugira ngo wone impamvu ni igituma niki kugira ngo ejo ni wagenda utahure neza ko ntabikoze kubwo kukwima kubwo kuvuga oya gusa oya nayivuze kubera ko hari impamvu MB hari n'amavuga yuko impamvu atarukundo rari mu baririmbyi ari kumva yuko buri wese umwe wese ku ruhande rwiwe yumva yuko ashoboye gusomba uwundi akumva ko ashoboye gusomba uwundi ariyo mpamvu usanga hatariho guhuza hagati y'abaririmbyi ivyo bintu rero ntitwovyita ngo nta rukundo ahubwo tubwita ubwibone no kuvuga kandi nagomba manze kuremarka ikintu kimwe mu muziki nta muhinga nta n'umwami mu muziki abaho kubera iki uko bukeye havyuka ama new talents uko bukeye havyuka ama new talents mugihe aguma havuka abandi muri iyo mwanya wurushoye kuvuga ico no kwemera ko hari aba legend aba legend barahari sivyo muri industry mugabo ntibisigura ko ucuvuga ngo umwami w'ikintu kanako oya uko ikintu buvuga ati je ndi umwami muri ico kintu kuba waragicree uri umwami muri creativity ico kintu wakoze mu muziki wawe no kuvuga nce gituma ushoye kwita umwami kuri ico kintu mugabo ukabuze ko atakintu wakre mu muziki wawe uvuga ati iki kintu bose barakigendera ko bakinyigirako uri mu legend ico tugitahuraneko kandi ikintu naco gikurikira nuko uca usangana n'uririmbye hit imwe cagomba kubona ko umenga somba umwe yo hejuru aho rero ubwo bababwita ubwibone kandi ubwibone nibwo butuma hatabukubana kandi uko hatarukubana nta rukundo rutegeza kuhaba kuko urukundo aho ruri hategeza kuba icubahiro kubaha mugenzi wawe hama akabona guca bugufi cyonyene bisigure ko ariyo mpamvu umuziki wacu udatera imbere bose novuga ngo niyo mpamvu udatera imbere ni ibintu byinshi bituma umuziki udatera imbere ariko muri ivyo byinshi ico nico ikintu uvuga ko arico principal gusa kuba hambo birafasha biratuma ukora ikintu kiramuna akagitahura ariko hari n'abavuga yuko aba DJ ubwabo abasanzwe bakora indirimbo zanyu nabo nyene bari mu bantu batuma umuziki wacu usubire bo Jesse ndabizi ivyo ntavyo nzi kubera yuko umu DJ avuza indirimbo siriko ndakubesha bavuza indirimbo iri hit tuvyumvikana kandi umuziki mwiza ahuri wonyene urikora kandi ikindi naco nimba hari wamubwiye ati jewe ndafise amahera yiwanje nkene kumvugiriza indirimbo uzo mufataye kuko ntahandi arira naho nyine wone wayimukubita inoti ati mvugiriza indirimbo yanje azoyikuvugiriza je ndatahura umuntu kubera ko nta kuntu aza kumvugiriza je ndirimbo mugenda muha mugabo ni yabari hita azoyivuza umwanya umundi mwanya azokorera kanoti yaje ico ndagishigikira kuko ubuzima buragoye ubuzima turimo hako ukwiba wokora ariko rero MB Data hari ikintu je tudahurizako bavuze ati agukubisa amafaranga kugira ngo uvuze indirimbo woyivuza sivyo kandi turazi yuko mu ndirimbo hari indirimbo nziza tuvyemeranye kuko iyo hari ikintu ciza habaho n'ikintu kibi nimba hari indirimbo nziza habaho n'indirimbo mbi mbega iyo uri kurakina indirimbo mbi umva yuko uri kurasubiza inyuma umuziki wacu kandi hari indirimbo nziza warukwiye gukina mu uwo mwanya kugira ngo abumviriza bumve yuko mu Burundi dufise umuziki mwiza dusaba aririmbyi bari hit dusaba aririmbyi afite bro je nizere ko ngaho uri kurandengerera aho akona ico ni kibazo ari kubaza mu DJ cyangwa kabaza umuntu abari ku ajejwe basi mu presenter kanaka je ibyo ari kumbaza ati umuziki uririmba gute canke bigenda gute bigira iki mugabo kuri ico kibazo cyo kuvuza umuziki je cyo ntikinyega ahubwo ico kibazo cega bawuvuza kuko twe turabakoze turakora tukabaha ivyo bavuza ariko nabo nyene ku ruhande rwanje barafise ikosa ariko re MB Data anashanda kubaze brother mbega ku ruhande rwawe ikintu ubona cyo kugwa hagati y'abarinde kugira ngo kwa rukundo ruboneke bwa bwibone buhavi ahubwo twumve yuko twese turiko turakora umuziki kugira ngo utere imbere ubona aho kogwe kipapa ico botahura kwanza batahura yuko itara ryatse niryo ryazimye kandi ryazimye niryo rishobora kongera kandi rikaka habo kubahana kuko nimba ari umwuga bawufate nk'umwuga ari ugutahurana bifate nk'ugutahurana point kandi hagira uvuga ati jewe ndasumba naka oya uri mukuru tahura kuri mukuru
rongoro yo muto kugira ngo abone iyaja nta kindi aho hose niho hava impanu niho hava kwa guhanurwa niho hava kwa gutahura no kumva ati batahure yuko itarajyatse ari ryo rishora kwa ari ryo rizima kandi itarajyazimye ari ryo rishora kandi guhaguruka rikaka kandi kindi naco batahure ko ujya mukuru ari watega gukosorwa n'ujya mukuru canke nagakosora mukuru mugabo atari kuri yamvuyo yo gushwana kuburanira indero kubona kumenga no ati mukuru ahanure mutoya sivyo ariko na muto yashobora guhanura mukuru ego bivanye ni n'umwanya wari wo kungene bumvikana ingene batahurana ya kabisa MB ndashaka tuzi kwiki kintu naco ikintu cyo guhabwa amakonseri hagati y'abaririmbyi novuga ko naco nyene kiri mu bintu hatuma habaho ingane hatuma habaho ubwo inzangano hagati y'abaririmbyi kuvuga ati naka yahawe konseri kubera naka bega ico kintu naco nk'umuririmbyi ico kibazo sino cishura ico kibazo nico kubaza batanga amakonseri ego urubari bazo turandengere ico nico kubaza batanga amakonseri MB datambwiye ati ebana ico si kibazo canje musaza ariko nawe usakano sio man bo notion bandayifise ariko jewe sino mu organisateur amakonseri uvuga ati kabisa aho nta bari jewe musaza ivyo wabisabye n'ivyo abyega Reko situgarukire ku ruhande rwa music brother uno munsi novuga yuko hari ikintu kiriko kiravugisha abantu bavuga ati bega uno munsi MB data ayo bakoresha Facebook bimeze gute musaza yego ndakoresha Facebook no kuvuga iyo nsanze nkoresha ni MB datagram kuko iyo nari mfise barayifashe muri MA production ariko ndazi nibashiramwe inguvu muri bwa bumwe na gwa rukundo bizoba ko bajya abantu igihumbi na ibihumbi jana nabari hari ariko si benshi cyane ku buryo bonanirwa no kugira ngo namwe mu bakwize bisigura yuko abantu bose bakoze like canke kwijya page mushobora kuza kuri MB datagram sasa mbega uno munsi brother ni niye ntamba mwikurahura nayo kuba ufise Facebook bo ucuyumva intambamye ni yindi ko abantu baguma bibaza kumenga ijya ufise abantu benshi niyo ukoresha bagenda kuguma bari kubakurikira hariya ariko gusa hari jambo je nagomba gushaka kujambo DJ Paul yavutse burya umuntu ashobora kuburindira umuntu ariko umuntu yaburi windero ni vyiza ko avuga ukuri singomba kumuburindira ariko ngomba ndamubwiza ukuri ahagarike kwivanga mu bintu atazi sivyo ahagarike kwivanga mu bintu atazi kuko jewe yasanze ndirimba kandi yasanze ndi kwizina sivyo yaje guprofita izina ryanje mwese mwamumenye DJ Paul kubera jewe sawa ndimwari mumuzi aho fete sivyo iki naco gikurikira muri uyo mwanya nyene ico kintu ku buryo cyabaye ingene je nahuye na AMIR Pro nibabizi na gatoye sawa kandi nicyatumye je nawe tumera kujya ntibabizi na gatoye hari jambo yagize commentaire musa avuga ngo inguvu nakoresheje mu kuja kuburanya uwahoze ari manager wanje ngo barizo nkoresha kuja gufukama nibazigere bambona je mbaye mucakara nimba nzogenda gufukamira igira gatatu nafukamye kenshi bro narantanze n'amafaranga kugira ngo nsoke neza basi haba amahoro hagira iki sinashatse nduru muri MA mugabo hari igihe menga bagomba kwinjira muri muzi Ramazani ijambo yivugiye wenyene ngo azonkorera ko kubyata muntu umwe azosura kumva izina ryanje canke ngo yongere kumenya ku butaka bw'Uburundi ko nigeze kubaho gere iryo jambo ryamucomotse mwa AMIR Pro ivyo bintu Paul ntavyo yarazi ariko mu nyuma ivyo yagarutse kuvuga ngo je ngo nagiye ngo nije nagiye kumuburanya AMIR Pro ahagarike ntasure kunkora mu mutima sivyo kuko uburibwe nije ndabufise kandi kindi kintu mu gihe ugomba gukora ikibi ibuka yuko uwugikoreye arashoye guceceka mugabo hari uhora Imana irahorira hari kandi azi ko ari umunsi uzomporera really ndazi ko ari umunsi uzomporera bagwana inzira zose kugira ngo simpagarare bagwana inzira zose kugira ngo ngwe bagwana inzira zose kugira ngo ngirika ariko Imana yonyene kuba nkihagaze no musi kurama na interview niko Imana yabitegetse bibi natoshoye kuvuga ngo jenje nitwari ndasabye n'abafani banje ho bari irya mvugo yo kumva ko je ari je nitwariye AMIR Pro ntago ari je namwitwariye sur tape niwe yanyitwariye niwe yantwaye muri sentare kuko imvo yo yashaka ko mfungwa sivyo ashaka kuja mu gasho ntiyitayeho imitwe iri nyuma yanje ntiyitaye abana mfise batagira abavyeyi bari nyuma yanje ntiyitaye buri kimwe umva ntiyitaye abana banje umva ivyo byose yabikoze kugira ngo ashobore kumbabaza atazuzo wabaza gwiwe nawe my bro ariko ico nshatse kuvuga ikintu kimwe mbere yuko ipfuza kugaragaza ikibi kuri mugenzi wawe ibukana yuko ufise amaraso n'inyama n'imitsi nico cyonyene ngejejeho kabisa tukinigaho nyene brother kuri DJ Paul aginjira mu bintu byanyu hagati yawe na MA production bo je ntavyo nzingira ngo niya mpamvu yatanze interview avuga yuko ngo ntiyoshobora ngo kubabaza AMIR ngo nabantu ngo bikiva ngo bimvange bavanza amaraso ntumbaza ibintu byabo byamoko je ntavyo nzi I don't know sivyo ariko ikintu canya mukuru je no vuga nareke kwinjira ndamwubaha kandi nzokoma ndamwubaha sivyo ariko niyamburira indero hari musi nzoyimuburira really kwera ko haraho umuntu agera karuha bro
ya haraho umuntu agera akaruhuko ugacika intege kumva ati ebana kuko mu myaka 15 namaze inyuma ndiko ndagenda aho hose bro izi ni harama mu maboko uno musi mubonye umuntu ari karakora mubonye umuntu ari karagira iki ngo bamwe bavuga ngo ndi n'umufrimason je nta kibazo ariko ndazi ko Imana nyene ariyo nkorera niyi nkoresha sivyo kandi kuri ibyo byose imba naruhiye umuziki narawuruhiye uko bikuriye ndawuruhira uko bibereye imyaka 15 ndi muri haso swago nta muntu yari yigeze aza kuza kumfata nta muntu yigeze amana amazi yo kunywa kuko uno musi bamana amazi yo kunywa nuko Imana yategetse kube kandi igihe canje cyamaze kugera sivyo nico gituma rero mpora mbabazwa no muntu agomba kundunguruka kubera ko sinovuga ngo nahuye navyinshi ariko ivyo nahuye navyo bingana n'imyaka yanje ivyo wahuye navyo biba bihagije kuvuga ati kabisa abivanye nuko ngana ivyo nahuye navyo ndabizi ndazi kibi ndazi ciza narahuye n'amaslago meshi mbega abavuga ko ushobora kubura umufilmason bona ariye mambo ntavyo nzi ngira nikora abampenura bikanka ko mpenuka ariko I trust in God that's ko byose bitoshoboka mbega baguhenura ubashaka yuko yeba music ndacababuza amahoro ati nta evan na nyene tu bro tuyeke nkuru tuje wait brother MB data tuje mu wait brother MB navuga yuko hari benshi baba bakwiye kumenya ukuri hari benshi baba bakeneye kumenya ukuri nashatse kuvuga nuko kuri kujanye n'intuze no kumva yuko bavuga ko kuko arabafana bashobora kwakira ibintu bakaca mva kumenga je ndi mubi bacumve kumenga uri umunyamakuru ko ndiyeza kugira ngo nimve ko ndi umunyamakuru ariko je nije nitwariwe ntago ari je nitwaye nije naburanyijwe sije naburanije mbega kuvuga yuko utofukama brother hari benshi bavuga ati hari ikintu ushobora gusabura ushobora gufukama bro umva ndakubwira ukuri nzofukama nsaba Imana kugira ngo ishoboze kugira ngo ndonke ibindi kuko bijya byose byavuye mu gusenga byavuye ku mavi sivyo byavuye ku mavi that's why ubona kenshi muri tag zanje mushisha ko ku mavi niho biva kuko nta mwana w'umuntu yampaye ariko n'Imana yanshishije bwana abantu kugira ngo ngire ico ndose sivyo ikintu nagomba kuvuga cyo gufukama nafukamye kenshi cyo nyinshi zishoboka nta mpamvu yo kumucakara w'umuntu sishobora kumucakara w'umuntu never bisigure ko MB data uno munsi nta mpamvu nimwe yotuma nja kumucakara ngo ndiko ndarondera umuntu amufukamire never nigishoboka ntegeza kuvyakira uko bro kabisa brother mbega uno munsi umubano wawe na MA production bameze nta mpamvu mfise nta nimbo mfise nta nico ndabiziko ariko ico nzije ntanzigo ndabafitiye ndemera yuko Amiri ari umuvyeyi sivyo ariko yambere umuvyeyi mubi ico cyo ndakivuga kuko yambere umuvyeyi mwiza yari kumbarira ati nkuko ndamvuga naragufashije so kugende kuko nimba ari gusaba imbabazi sinasabye imbabazi ngo nuko nakosheje naremeye ndafukama ndabwiye ati ngomba gusohoka je ku maguru ngende kuguruka ku mababa yiwanje ndaterura n'amafaranga ndamuha uravyumva mfasha bahasi ndabukungene bigenda mugabo mu nyuma yaje kumbarira ngo none wampaye amafaranga kugira ngo ndaguhereze zi account ngo rindira ngo duharure ngo ivyo wanje wamaze ngo ivyo wanje ngo byose ngo bisubize ngo hamanda kure ku rugendo bro nibiki byahe slago maze slago abafana bazona muri mvi ari kuri stage hari byinshi tubatwara byinshi babaciye mu brother bo burya igiti gitegwa amabuye nuko kiba kiri kwivyamwa bro sigura yuko akanyoni bavuga ati ahamugana ati inyoni iguruka yisunze igiti kandi n'inkoko ntibayibaga kubera mubi bayibaga kubera inyama bakuzi ba Roy TV inkoko ntibayibaga kubera amubi bayibaga kubera inyama kandi igiti inyoni iguruka yisunze igiti MB mbega uno munsi ukura kore kugira ngo iyo Facebook yawe nshasha kugira ngo yongere igire power brother bo ntaco ndiko ndakora Imana yampaye nizompa nibindi birenze byo kumbure bizoba atari bijya ariko ari bindi bifise indi mpamvu bishobora no kuza bisumba bijya ugasanga bizanye energy nyinshi kubw'Imana ati why not natango ya 0 usubi ya 0 ko bitoshoka sinatango ya 0 YouTube igeze he bro ngeze kwa 46 wow it's good bro ni ibintu byo gushima Imana abantu benshi cyane kandi ndibaza yuko hari ibintu biba kugira ngo bidukomeze ndibaza niyo muvuduko kutari kwa biyo nahava hake kabisa urumva uvuga ati kuba narahavuye rero hari ico nungutse mu ncamake kandi hari ibindi vyumviro nagendagira byo gukura ego hari ibindi vyumviro nagendagira byo gukura kuko ubu ndafise kuvuga ati kindagikora ikindakireka ikindashoka kijana kijana atavyana byo kurirwa ndiko ndababazanya n'umuntu uvuga ati kabisa ubu ico shatse ndagikora ico shatse sindagikora atakuvuga ngo kora iki kubera ugikoresheje uvuga ati
iki ndagikora ko yashatse gukora iki sindagikora ko yakona ashatse gukora egera hano bakozi ba Roy TV ndibaza wabyumvise navuga yuko muri no industry ni wabona umuririmbyi kuri stage no umuririmbyi akubise indirimbo ife ko tumushigikira kuko hari gihe abayaciye mu bintu byinshi no munsi rero urumva yuko YouTube channel ya MB Data igeze ku bantu 46 urumva yuko ari abantu benshi cyane yahereye A0 urumva yuko nitwamushigikira byose bizosoboka byose byavuye mu ngufu zanyu kandi ndazi ko byose murabishoboye kandi byose bizoba byo kabisa kandi ababikoze baracahari baracahari ni mwebwe nyene nitwebwe urumva yuko ivyo twakoze kijyagiye none umunsi twobikora kubera iki twobikora ivyo twakoze kuri rya page none umunsi twobikora bro bajyanye ne baracahari kandi mwe nishimira kabisa bisigura yuko nimbura umufana w'umuziki ife ko tumushikira kugira ngo bya bindi nyene twamuhesha none umunsi tongeye tuyimuhesha bro MB bire ko dusoza ndashaka kwanzugire amajambo ubwira abafana bawe brother kugira ngo uno mwaka ndazi uno mwaka MB Data ndamwize yategeza kudukora ibintu byinshi bya hatari yatubwira ati hari jambo yavuze aravuga ati nashatse kuba swingari nashatse kuba swingarika bona abakirigise mbere kugira ngo ndabakirigise ubanza gutwenga kugira ngo ndaba smile yabadi mutwenga neza disi hama igikurikira mvuga ati ko bamaze gutwenga kandi abahiswingi baswingara umuntu amaze guswingarara y'umuziki uwundi uje acamenye ingena utambare kubera bamaze guswingarara nyene sikia kwanza MB ati nabanje kuzana kugira ngo muswingarare hama umaze guswingarara umuziki chutamba fresh uri muri mood ya music bona agomba kubabwira ati icyo ndabategekanirije mushishikare kunsengerana dusengeranira hamwe ndabasengera kuko si jeje nyene nkiri amasengesho n'umura yakeneye hamige kurikira dushishikare gushikira umuziki wundi ntimushikire jeje nyene n'abandi bose n'abandi babizi kandi babishoboye ubwo niko rukundo nukuvuga twese turakeneye kugira ngo dushobe gutera imbere kandi kugira ngo tubyaze umusaruro ingabirano twese dufise kugira ngo tumenye aho turiko turaje gusa reka tuhahurire kuri YouTube kuko ico nzi coco ntibigiye koroha ati na ebana nta gahengwe man bakuzi ba Roy TV ati ntibigiye koroha nimba uri umuntu uzikirundi uca wumva icyakubwiye ati ntibigiye koroha uno mwaka wa 2023 fire kuva kuri MB na way data boy yes bakuzi ba Roy TV reka ndamushimire yagaragaje kuduha time nta mwanya yarafise ariko yigoye kugira ngo ayagisha abafana biwe ndazi yuko hari benshi makurikirana Roy TV uno musara abafana ba MB Data hari n'abantu baza gukurikirana Roy TV kubera MB Data anavuga yuko ari ibintu byishimo MB big up sana brother thanks sana mzee bakoze kuduha time bro big up sana bless uno mwaka nibaza yuko nuko twakiriza man nta kuduha gahengwe dukeneye music bro yes bro big up sana brother this MB now way yes bakuzi ba Roy TV reka ndagushimire wewe kurikiranye kino kiganiro ntibibagire kora subscribe kuri YouTube channel ya MB Data yes ntibibagire kora subscribe kuri YouTube channel ya Roy TV yari Mr Radio kuri mikro ya Roy TV MB Data radio promoter we love you so much Erfeje kuri kamera big up sana bro we love you so much bless wagwan now way